Okay. Yes. Mwiriwe cyangwa waramutse ibijyanye n'umunsi wabereye amazina ye ni Jero Gisabira. Nifuje kubaramutsa, nifuje kubagumbira mwese n'umunsi ahari mu cyubahiro ciwe, umwe wese ahari mu kazi kiwe, mu vyo ajejwe, mu vyo asanzwe ariko ararangura, imirimo asanzwe akora misi yose, akazi ka misi yose nuko kazomuha gushika kw'ihangiro ryiwe ryo gutera imbere canke ryo kugera aho yifuza kugera. Okay. Ndaje ndayaga namwe bose. Okay, tuyage ku bintu bijanye n'ibintu bishobora gutuma abantu binjiza amafaranga menshi canke amafaranga make. Bagenzi, ntivyoroshe kuzovuga ngo rimwe bavuga ngo igihugu cubakwa na bene co, koko nta muzungu azoza kutwubakira igihugu, nta munyamahanga n'umwe azoza kutwubakira igihugu, ahubwo abakuze cubaka bazokidusamburirako. Ni hahandi uzoca usanga turiko turisamburirako nk'impene. Kubera iki nshimye kuza kuvuga ibi uno munsi? Okay, hari ikintu kiriko kiraba kandi nuvuga atari kibi, mugabo nuko uwo kibayeko kiba kibi, ariko imvo ni nyinshi kubera ko imvuze ko imvo ari nyinshi. Ushobora gusanga urya kibayeko aca tumwikoma kuri wa wundi akimukoreye, muga ariko siko vyari bikwiye kugenda, yategerezwa gufata inzira gutahurana ku bijanye n'iki. Umunsi rero nje ngaha imbere yanyu ndabahaje ikintu kimwe kinshikiye. Aho mpora nicaye nsanzwe ariho nza ndiyungunganyamwo canke nkoramwo imirimo ya buri munsi. Ukabona n'iryo tegeko ryaje ari itegeko riheruka kuza kugira ngo habe pavema canke abapave. Iryo tegeko mumazi ko ryabayeho mu misi heze gatoya, itariki sindayibuka. Bimaze kubaho vyaragiye ngaho nyene turajinyika, ariko inzu isanze manze mweneyo iherwa pave. N'umunsi w'itariki ya 30 niho twabona bamwe mu bagize komine yagutse canke abagize leta ya komine baza abafatiye amafoto ahantu nyene mubona ko hameze nk'ahasa neza, hasa neza, ariko kandi ntibasize inyuma n'ikibazo co guca amande. Abantu bataragira pavema amajorite babaciye amande. Ibitasi nyene bavyanditse, hano ndagifise, wala ndakibereke, urabona iki gitasi, iki n'igitasi caho abantu bacijwe kugira pavema. Uno munsi baciye igitasi c'ibihumbi 200. Igitasi c'ibihumbi 200, aha niyo yanditseko, nibaza ko mubibona aha, igihe rero bisigura ko iterambere kurigera twasaba ingufu, bisaba ubutwari, bisaba kubitanga. None bagenzi, ngiye mumbwire, mwandike muri commentaire mumbwire, iki gihe hagati ya jewe umupangayi n'ubupanzi, igitasi cari hande, ikosa rifise nde? Kiyo vyagiye ku mugaragaro impinga zose. Mbwira, nawe mumbwire kabisa. Naho bimeze ko mubona mubitahura. Bakaba ari kuri Facebook, mwibuke kugira follow, mwibuke kugira like, mugire comment, mugire na partage. Abari kuri YouTube, mugire subscribe canke s'abonner, mugandike muri commentaire mutubwire none igihugu kitwipfuriza neza canke kitwipfuriza kugikorera tugashika muri ya 2040 igihugu cifashe, muri ya 2060 giteye imbere. Mbega mu bijanye na pavema navyo nyene birimwo.
Okay, ndikaraka akabazo narinde kubabaza mwese nuko batangariza uko biriko biragenda. Okay, aho bitarashikira ngo bashoboye guca ayo mande nikuri bihute cyane impanuro ya mbere. Impanuro mwihute gupava kuko murazi ntibiba vyoroshe bagenzi. Bazoshe n'ukuri turi vyabaye uno munsi sinakera ngerageje kwa mu kanya gaheze gatoyi niho vyamba ariko nimwe gusangiza ibiganiro vyacu abandi mubishikane kure hashoboka nibuka nuko dutumira kuduhamagarira kubamamariza ibikorwa vyanyu canke ivyo bindi vyose yifuza kubamwo kwerekana musanzwe muriko murarangura. Murakoze cane naho utaha ciao. Ariko kandi nitworeka kwisabira n'intererano intererano ndiko turasaba ukuvuga wewe utabishoboye n'ibintu bavuga nabi wewe ubishoboye karibu cyane. Intererano ndiko turasaba niyo kuduza gukuza ivyo turiko turubaka. Akarorero ndiko ndubaka atelier de soudure jewe nyene ko ndayubaka ariko uburyo sigira nabwo kuyubaka usanga uburyo bw'umutwarwa n'ibindi bitari bike. Icyo gihe rero ubwo ndarisabira ukaba ufise umutahe ugomba woza tugakorana karibu cyane ukaba nawe uvuga ati reka ndaguterere natwe canke ndakugurana aho hose no kuvuga ivyiyumviro vyanyu nivyo binyubakira cane. Ikindi cane kanini cifuzwa canke gishaka amahera menshi cane ni kijanye no kugira nifuza gukora ikibanza abantu bazoza barahuriramwo. Iki kibanza rero kisaba uburyo bwinshi, kisaba uburyo bunini. Nifuza ikibanza kimeze neza, ikibanza gisa neza ariko kugira ndakironke bisaba uburyo kandi ubwo buryo ntabwo mfise. Nifuza rero mwebwe aba-investisseurs mugabo nifuza aba-investisseurs bazi kwihangana, aba-investisseurs bazi investissement ariho terme carico. Sinshaka wa muntu aza ngo ejo ngo nyereka inyungu iyo ziri wapi. Wowe ukaba wumva ushaka inyungu zihuta ukuri we nturimo, ariko ukaba wumva ushaka inyungu z'igihe kirekire, inyungu zirindirwa ukuri karibu cyane. Ikintu ca mbere ndifuza kamera, nifuza studio. Ni studio izokora studio aligne isanzwe ikora kuvuga ifise izina ryitwa Kwiga Media. Buno buzima canke bino bihugu vyose tubayemwo bisaba kwiga ikintu gishasha imisi yose uraciga, utarugifise uraciga. Niyo mpamvu rero nifuza ko wewe uyafise karibu cyane twijanire ndakora ikizani ko ndakora ushike ku kibanza ndaza gusigana ibiro ngaha muri screen hanyuma ushike ku kibanza ugira iki utubaze ati ivyo bintu nivyo twifuza kwemvesisa muki. Okay, hari abashaka inyungu zihuta bose barahawe ikaze. Abashaka inyungu zihuta baze ndabereka aho investisisa abantu nshaka inyungu igenda bukebuke namwe ko murahawe ikaze mwese. Ibyo twateguye birahari karibu cyane. Rero tuze guhurira muri commentaire mwandike musangize na kino kiganiro abandi kugira ngo kibashe gushikira benshi bashoboka. Nibaza ko ntugira video ndende, sinifuza kugira video ndende kubera nifuza ko umuntu wese aza kuyumviza akayimara. Niwe wayimara ukuyemo iki, nihagisha ukuyemwo ubona wafashije, nihagisha ufashije ubona uzokungukira. Okay, naho mutaha rero ciao ugire aho muba mwubahwe, ugire amahoro, amagara meza no kuranirwa mu byacu no mu banyu. Naho mutaha murakoze cane.